ndumiwe mutamuhaye amafaranga sindamuvura ndakurahiye Natangiye kwitoza ndakuvure nsigavuze wa ngo ibi vyuma byose twazanye nga ntibikiri eka basi zibica sikamera tubivuga na inbox aja bazitizimishe kamera mugabo rero utama amafaranga sindamuvura basangaye samze nawe napenda franga basi ivyo by'amafaranga tuvyimuze hajya arimwe ijini kandi iyo jini barahuye iyo jini rya barahuye kandi iyo jini ryari rigabije ibintu egari hono utari kuba nahisi muri rya mwanya iyo jini cyatizo kumwinjira n'amajina bameze aha ni miyaga mibi basi mu kirundi cyumvika ne bahuye na nayi none jini ry'umugabo ry'umugore ivyo no banza kubiraba ngiye muri laboratoire sunasikia sasa msaidia tuvuga rero ko amajina bafisa akamoto kabi umuntu wese afisa amajina anuka kuki jini ashaka kwinjira ikagutera ko uvuga iryo jini kinjira dafise isoko hani ivyo binavuze bayita imizimu ivyo binavuze je no na esi mimi si naka na sendera bituma urazi gusenda urindira urazi icyo umuzimu kuwusenda ijini kuri senda urazi buryo bitwara gusenda umuzimu urabizi samzi urazi umuntu yisize parfait haya abantu bihora bibafata ko nyene yisize parfait agaca ahantu tukaza twumva ngo umuntu ngo yaravye kumbe rero jini rafatana n'ibintu bimota canke ibintu niyo mpamvu ega no kwishura ariya je nk'ikiya muri primaire batubuza kwisiga ibintu by'amaperfume ubu twigira ariya mu kidumbugwe rero ari imva wewe uvuze gusa umuntu azanya akantu kamoto bace bamwirukana bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza canje ntari Jesus Carmelo ninga anyi imbere ya kamera inyuma ya kamera harinde ali kuze John aya kuze John yo hageze ahantu niwe nkunda kujana kuko n'umuntu aseruka rukambye cyane aho byananiranye ni washika so kandi ndi kumwe nande ndi kumwe na mutama Banderas umutama ikintu dupfa nivyo nagomba babari ikintu dupfa misi yose nakije kamera bafise itayi mu ntoki je kintu twaba muze cyo mangangaza niwo muti wawe wamukoresha wibanze kimwe mu bintu nkunda je ndakundita bisana yego gusa murara abasinze ariko bega nivyo kunda ko ndari kabiri na kugira kabiri ntuma abadebe bituma n'abademu turabizi kigira kabiri avuye ifege ayo abademu kapale mzee jana namaze ko abademu mzee wewe yabaye gihashi cyamamara nubu ntibihera sasa iva kucu nibihera ntiheruka kumukura mu rutara yadugira iki turu ivyo wabibonye kwanza wabibonye gute no byo kugira mu yamba nabati neza guhema ndamushikanye nahane nari kubata hajya kigira nayo nkabiri yariko arakora gatutaramuha neza ngagati kiki reka bikuma bikaruka kumakunda bademu oya gukunda abademu none oya je singunda abademu so bakoze yagishimeje muri abakunda ahitemo babiri cyangwa umwe hanyuma yihagarika iyo sonjo duwa miss kwaza imana umva nari namaze kumwifuza umwaka mushasha inyuma ya kamera n'umwisilamu ariko erega uri mu babire bisaba nawe ko wigira umubire umva nari namaze kumwifuza umwaka mushasha inyuma ya kamera reka n'ubu ndamwifuriza umwaka mushasha ega namuzanye n'agapantaro gashasha ko mu magazi alikafurahia sasa urusha miraka wapi nikampatia nishakampatia ipantaro agapantaro keza n'abahende bakunzi ba INYISHU media n'abahende si bireke yakuguriya akantu ariko ndari ngoma kubivugira nga arindira nzapenda sasa kawaida mzee wako reka tuvugane ukuri gusa yase yagatoye mengo araba pembeni yagatoye jendo muislamu sivyo Jamaze ko muislamu ni vyiza neza yuko je vya bonane usiniurizi. Mimi mletea tu jumze hapo. Wapi na wapi? Ariko je gusa je kuri no munsi je numva. Sasa bayibi yake. Nene we kumenga urikura mutu utuntu twisha twamazawadi. Niye mpamvu. Uya kumuha. Zino bago tutuzimya nato yevye. Mzee nani hata? Hapa kwanza. Mimi niko na makesi hapa natari mu. Bwa ngo tuzimye kamera ngo tugurege nita no gusuzanya mutama wawe muri ko murayaga neza. Gusha muzi ya pantaro. Mzee nawe afise ibintu mu mutwe. Nawe usanga afise ibintu mu mutwe.
Chiwambare tuzenga anyira kiri je ntangoye kubona ukuntu uri kuraganira na so wawe namuchekea no iga we sinago telefone to turayaga ni ishusho y'umuntu we twagutelefone uzanye kamera tugira iki muga nibindi twari twamaze kubivugana na n'ubu nyene nashaka n'ubu nyene nashaka tubivuganire nganye n'imbere ya kamera kandi kare ndabahuje na papa wawe avuga ndagufyatagura oya n'ubu nyene nacho kumukubita amakofi nibisanzwe muga gusa umutamanya yarakaze gusa ni muzee kapantalo sasa kapantalo si zawadi kandi gusa turumvikana ega mzee wangu mimi nampenda pantalo jinsi ndamukunda kandi rero nifuza yuko asuwe ibintu byo gukina amafilm kuko umviriza je ndagusubirire kuko bituma rindira kwanza bahebi yake je nagenda babwira uko bahebi yake ico yompa sinocanga ko n'umwana wanje sawa iciyo ngiko kandi asanzwe azi ko ndi umuyisilamu nawe nyene ni umuyisilamu yitwa Idi rero yari karakugerageza rero yitwa bahebi yake ako kantu yaguhaye yari karakugerageza rindira rero amaze kwitwa Idi menya nawe ko ari umuyisilamu gusa ngumbure yagishizemo kugira ngo tube turakoza morale cyangwa cy'abasirikare kuko arabizi ko twe wapina bonane na waislamu hamna lakini ngato bitamaze kuba abastari ivyo ni bisanzwe bamaze kwisha mu mutare mu mutwe je namwifurije umwaka mushasha jiwanje nta mwaka mushasha kumwe kwa mushasha ndamo mwaka mushasha ndamo kandi ni haramu kuposti ni haramu lakini si kawaida oya nicho kimwe nyingine basi novuga ati ni umwaka mushasha kubemera ko ari umwaka mushasha mwani ko twigega ikibazo viza colonization yaratuhinduye vyose na wewe mwani umva hiyo wana swali ni elimu ya hapa dunia sasa tulisomaga watambia mimi nafuka rarogara no kusengara mimi nafuata Qur'ani haramu kusherekea bonane umurozi wa mbere nijya senga unaelewa umurozi wa mbere nijya senga kusherekea asikia haramu kusherekea bonane ama Noel ni haramu kabisa lakini haramu za dai nababwira igitumwa haramu za dai Noel twovuga yuko sister fanana kama ule undi we peti turi afana uko ravyo mumenye neza yuko Yesu ntiyavuze ko tariki 15 z'ukwezi kwa Makarori kandi Biblia na rindia Biblia na itubwira yuko Yesu bamusamye igihe Yesu sio mwazara cyawibira rero kwa gatandatu niyo Maria no Bikira Maria yasama sabarozi iyo sije na byose kandi je ndi umuntu wa mbere nizera Imana kwihari mugabo agina byo kuroga rabicere ko reka turazi Imana n'abapfumu barasenga kandi niyo dukora turasenga Imana kugira ngo idufashe sasa basi tuache sasa usikie samze acha tungemsije nakomba kwa ipantaro yawe rero bigumanye nabigusigiye bahe ndabigumanye beke namba wemeye kubera bonane ayigumane jese nagwe kubera bonane no musi wa bonane none uno musi wa bonane ndetse manager ayikuzani umviriza none uno musi wa bonane sasa shika tufate basi yega tufate sumusi wa bonane musi wa bonane zoburi mu mafungo uzubona sizera zanye sorori injange nguje kandi mu mafungo cyawe yumve sizeri mu gitondo yasha JD ndayubaha sana nyama muzee ndayubaha ngati zishire muri frigo cyangwa zishire kila muntu wese afise idini giyo ndagiye panaro zotangwa kwambara atayivara kurayiti kama risemani ya bonane vraiment sa bonane bitose bonane indira rero ujya mwaka ni wahera ni uzocu yamba oya tuvyihoze ivyo rero reka rero tuvuge ikintu kiri sûr kiri nani kiri sérieux okay rero reka mvugisha kandi nuntegeke ndagutegeka nyene asire tumi tunanani sawa bakuzi wanyishu media jenga nazinduke kwa Mutama twayazi nk'ama saa 3 nacenda mu telefone ntarazane kamera kugira iki tubivugana imbere ya kamera amwe mu vyumve kuko urazi ko ibigora bigura abagabo nkamwe bwe mugoma dukurikira amashaka gushara commentaire mugatubwira mukavuga ati bimeze kunuko sasa leo mu gatondo naje kumurondera Mutama ndamubwiye ikibazo mfise na sikindi ni cha nice rero nice amazi imisi nyene ukuntu novuga ko ariko je nagumye ndabivuga je nabivuga akantu nyene amutana abo ukuntu uko novuga agakura ahantu sinzi rero ejo abajeje anniversaire yiwe toje yaragize anniversaire n'ama image turapostinga mugato ashaka postinga nyene urumva umusaza wiwe yaca mwirukana amwirukanye rero ubu ndavuga yuko kuva no munsi ari kuri studio arara kuri studio urumva rero umwana w'umukobwa
araho o nice bace bavuga ati rero uzovarira kuko niwe wabitumye ujya musaza wiwe twarabonanye kugura icupa zingahe za parfum hajya muri parfum jena naguze zibiri ziba zaraheze okay uruba rero sasa aha ikibazo dufise bavandimwe nukuri naje kwa mutama nawe nyene abidufashe na kwaza nagubenda mutakambira mvuga ati mzee twende basi pale ubiro umve basi kuntu nice ameze nice yavuga ati ngo yaragiye kwa Aisha ngo Aisha aramugwaye imiti urumva sasa aje nuwona ukuntu n'ubusazi fisi ico gituma yakuzaniye agapana sasa je naje kumubwira mutama jewe kweri vy'amasengesho abantu bagoma bavuga ati tuje mu masengesho je nabuze n'umupasteri nabuze n'umushehe aho dutangurira sasa umushehe ariko aradukurikirana kuko nahise n'umumizima cyangwa umupasteri ariko aradukurikirana ashaka kudufasha ico kintu azamusengere nice kumbure birashaka kukugira ariko rero mu kwifashisha nawe nyene kugira bigende n'ingoga kuko wavuga ati umuntu yirukana ku kintu kiri hafi cyo mufashe aho kugira umuntu wakurashike tuva basi turondera umuntu adufasha mwo kare mutabazi kare rero navuze ati ekanje kwa mutama nabimubwiye vyose uko nameze naje mvuga ati gadushimbira kamera rero ngandi ngaho mbere ya mutama wanje namutakambye amfashe ico kintu atugende ari kuri biro yumva ingene nice ameze acha dufashamo kandi uzobugize neza nko muvyeyi kandi ndagusavye vraiment n'amakosa yose nigeze kugukorera ndagusavye mbabari niba naramaze kugucumira basi mugaje kubyiwanje di normal sinigeze kumuta narigeze kumutuka mutama sinzi sasha rege ishavu ryo muvyeyi ririre cyambu cawe sha none ariko avuga ngo ntaca jewe ankorera kibi ni vyake kujua jenzo kwa ndabona ko ari umwana je kwanza ndabona ko ari uragwi wanje uva je gushika n'ubu je sindatahura ingora nice agwaye sindatahura friend hanyuma rero mushaka ikimbwira icyo mushaka je rashaka umfashe umuvure nimba bikunda umuvure aho kurindira mupasi cyangwa umushehe aza kumusengera yo kuvura je nice yo miye na nice hapana kubera shabe bakuru kuze nyene ujya nyene kuze ega nice reka ndakubwira ukuri kuze yambwiye yuko ngo mwamutwaye kwa Aisha baramutwaye gisijeyo ariko none Aisha yananiwe ega bamutwaye kakuze basigaye kukanigira mu munani muri toilette nacho byomberira ahubwo n'amakamera arafasha ega bijya bintu iyo batakamera hariho twabibaza ko ari ibintu by'imikino mugabo bace bamukamera hajya ni bien niyo mpamvu niyo discipline maze kubinjiza ku aba bantu babonye akantu bagafata amasanamu okay rero Aisha ni mubandanye na Aisha Aisha heze amaze guheza Aisha reka ndakubwire je Aisha numvise bamutwaye ngo kubera nice yaguma babwira bakuze ngo amurundira umuntu wasi kugira ngo afise anniversaire uno munsi ngo afise anniversaire ico nimba ari 30 yari 30 nimba ari tariki y'imisi ngo yari surprise rero asaba ati ngo bajya abantu biwe niba biva mu mvamwe akantu barabe kuntu baje kurondera wega baje kurondera we barakora none ama parfum ni mugura musige parfum nyinshi ega na parfum mugurire ku rusumu ikarato ya 24 iramaze guhera ku rusumu niki parfum twa ku rusumu yote tushatiya na ubani sasa erega ikibazo yaguma hamuti ubani ile kunani sasa igihari ona tatizo nivyo nani Aisha yamugiriye ngo yamuhaye garanti ico je natangaye kubona ngo bamwiruka mwijoro je cyavuga ati je sino kugira ngo ujyame ngaho muhinja tugende basejya kuri biro ucugira kuko razi ko dufise umukozi w'umukobwa uca mujya abantu ujya n'umukozi w'umukobwa nice rero gushika n'ubu rero nice aracari kuri biro ubona aho tubwiriza mu perfume rero arakanu n'umuntu yinjiye muri biro acavuga ati none aha mwagize parfum ngo parfum ngo yamaze ku expire niko aca batubwira kubera akamoto inyama yaboze akamoto acakagumamwo gakure amaze kumva ingoma ya nyagiyo rujya rukoba rwa nyagiyo rw'ingoma kandi twagize akantu rero kaduga rero gusa umuntu amenyera ibintu by'ama perfume acavuga ati parfum mwaguze parfum yamaze kugira yarengana kumbe si parfum nakajya kantu nyene kaguma kagwana n'irya parfum rero ndagusavye rero kuko kumbe rero je ngerageje kuraba nk'abantu bakora parfum ngira bayikora mu bintu binuka bimaze guhera ikizana ikajya kamoto nyene sasa mzee wangu sinzi shavu n'ukuri izo parfum zose muvuga bisigura yuko izo parfum zose mwaguze habuze parfum nimwe izo mwasanze ikomeye none ko muvuga ngo zose mwasanze zamaze kuba expire oya ziba zikomeye mugabo umugiye ko nani akamoto nikahera kandi ikigende bisigura kwa mota cyane anuka cyane iyo mvugo yo kunuka rero twege baratubujije kuza turavuga baratubujije kwe sigura ko anuka cyane nagerageje ndavuga araduhuka bavuze ko kuduka ho gisumba kunuka urumva reka rero dukoresha imvugo yoroshe nukunuka kuko
basi reka dukoreshe imvugo yose Ikiziga nicyo ahumura kintu. nabi. ariko twebwe abarundi turirengage ahumura n'ikinyarwanda tuze turavugisha ukuri nimba ari ukunuka n'ukunuka pana ngo tiyo mvugo anuka atanga akamoto kabi gusa basi pana akamoto ni akisosi naje dufate ko ari isosi afise isosi mbi nyene mu mubiri wiwe Mana yanje. urumva mzee dufashe rero Sawa. Je mviza yani wapo kwanza hapo je ndibona kubwira imbere ya kamera na indi nzira rubikisha cyo kubafasha jewe sindi saidia maskini. Sawa? Je ndi ngaha kubw'umuntu wese anyituye. Mbivyo vyana isi. Kubera iki muda kuzana ibi vyuma byose. Wewe nishwa twavuganye. Iyo twavuganye ntiwavyumvise gabahe ya. Sawa? Kuri na isi rero je kugira ngo je ndamuvure. Mutampaye amafaranga sindamuvura. Ndakurahiye. atangiye kwitoza Ndakuvure nsigavuze wa ngo ibi vyuma byose twazanye ngaha ntibikire zibica basikamera tubivuga nembo aja bazituzimishe kamera mugabo rero utama amafaranga sindamuvura basangaye samze nawe napenda franga basi ivyo vy'amafaranga tuvyimuze hajya arimwe ijini kandi iyo jini barahuye iyo jini rya barahuye kandi iyo jini ryari rigabije ibintu egari n'utari kuba na isi muri rya mwanya iyo jini cyatizo kumwinjira n'amajina bameze aha ni miyaga mibi basi mu kirundi cyumvika ne bahuye na nayi none jini ry'umugabo ry'umugore ivyo nobanza kubiraba ngiye muri laboratoire sunasikia sasa tuvuga rero ko amajina bafise akamoto kabi umuntu wese afise amajina anuka kuki jini ashaka kwinjira ikagutera ko iryo jini kinjira dafise isuku hani ivyo binavuze bayita imizimu ivyo binavuze je no na esi mimisi naka na sendere bituma urazi gusenda urindira urazi icyo umuzimu kuwusenda ijini kuri senda urazi buryo bitwara usenda umuzimu urabizi samzi urazi umuntu yisize parfait haya abantu bihora bibafata uko nyene yisize parfait agaca ahantu tukaza twumva ngo umuntu ngo yaravye kumbe rero jini rafatana n'ibintu bimota canke ibintu niyo mpamvu ega no kwishura ariya je nkiciya muri primaire batubuza kwisiga ibintu vy'amaparfume ubu twigira ariya mu kidumbugwe rero ari imva wewe uvuze gusa umuntu azanya akantu kamoto bace bamwirukana aho nyene mucarama vaho ari mucarama aho niwe mu kidumbu sha ivyo bintu birashoboka ko na je cyane babwiye ati mutama amafaranga kuko umusigenzo uja gukoresha umwenda office ariko harundi no tuzo ko hajya yamuhaye amasaha kandi ivyo bintu byaraheze mari nifukuzaga yamuhaye amasaha numva yamufashije iki ahubwo musubire kwa Aisha nyene mubwiye ati bana tuya amasaha odoyaduhe yasabye amahera avuga ati je mu mama amafaranga ndabimukure akatipatiaga acaduha umwanya wo kugira gute wo kumutora amasaha tumujane yo twahita yasaba ikadababaza ko buri kimwe cyo musinya kamera kuze sari mpatia franga none kweki ajya mwari kwerekana ingene amusuka kwibintu kweki naracunga ngacho musinya kamera je nabonye amubwiye ngo nahise ajyame hajya nyacho mbona kamera yacavuga ngo muzimu myari nifukuzaga wala aya bose nimba abantu bavura ibintu muberekana reka sasa mzee mimi naona kama najua niko muganga urabizi ko desa arasema ntare si nyuma nubona hamwe ndababwiza ukuri iyo ngwara ndababwire sawa hamwe yomara ukundi kwezi ameze umuganga waranuka cyane ninyo zitangura gutibuka nta myenga afise ega nasi umuravye umviriza ega gitangaje rero ega ndakwerekerira ega namubwiza ukuri wabona nasi umuravye inyoni nivise ayihemera ega nasi arakomeye atambuka neza kugene kuno arameze ikibazo gusa akabazo nakumene gusa ariyazo kumva gugiserukira mufashe yamyira gute camyira urunyo ikibazo ikindi naco akanuje nabajije uno munsi namubajije ujya mukozi wawe ndi akora ajya kuri stage ajya kuri biro namubajije none nahise umva gute muryamanye ajya kujya chambre yiwe ngo mwijoro oya wasuko kaka moto nikujya nyene mugabo rimwe na rimwe akunda ibintu byo guhekanya arahekenya mwijoro amen sinzi rero ko yamwe gusa ngo arahekenya mwijoro abantu kenshi ngo ejo ngo kwibona bagwaye inzoka rero ahekenya amenye kumva biguma yaguma ibintu nk'ivyo ivyo rero sinovuga ico biturukako muranyumva sasa sema sasa franga ngapi zenyu nata
kawaida angekuwa ni mweye iyo atabari mweye bikorera umuhungu wawe nije bati atabari mweye basi jamaa turaza kwivugana sawa niburi jewe amafaranga basi yihorera ndababwire reka ndababwire abantu bose bavyumve sawa niburi n'amafaranga atari munsi y'umuriyoni n'ibihumbi ijana ubukene buri mu Burundi tuache hiyo milioni ndugu yangu ni parcela maranga kawaida pale mngenipata milioni 3 jiri sibafichi ndabasubiriyemo reka ndakubwiza ukuri urumva numara ko ivyo nabwiye mwanyu mubireke mureke sengani mire chini desa sengani yo kugira gute kuraba gusa amahera dutangurira ko arimo kuraba ngiye gucekinga ingwara yose uraba kwaza kuri desa sengani twende aho yanunua gari ana taga ntabakiri urongo umudugu uzoca mwibara bawugonge bagira iki cyangwa mwebwe muca moya ibitega nyine naco kazima uyu ntafite parcelle twende tu tuache tafama ngete unafanya mafacture unauza maparasera unajua milioni urazi milioni nini reka tuvugane ukuri urari ikori muri leta ubize gute tugenda kwereka amako mushira hamwe ya gusa ndabazi murafise shira hamwe ryaye agebo company uro muri agebo shira hamwe lakini nice mutibu mzee ndumiwe